Oh my baby, you so fantasy. You the one, you the face, you the lasty. The way you give me so sexy, with you body color like banana, baby give me la Rihanna, go Dalanik. For your love, I go fight like Jackie. Ukinipa nipelewe kwiti kwiti, unipe kitandani paka kwenye kiti. Oh my baby, you so special. Ukinipa acha nile paka kesho, baby. If you kiss me one more time, I go kiss you 2 times. For your love, my baby, I go spend my million. Nobody can do like I do. Nobody can twist like I do. Nobody can touch like I do. Nobody can do like I do. Oh, nobody, baby. And nobody, baby. Oh. Nobody, baby. No, 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 no. Yeah, 001 plus 257 Green City. Okay, ni mnyama mwenyewe kabisa aka Kokoliko bingwa wa matangazo in the house. Okay, nilivyowaambia kabisa kila siku tutakuwa na vipindi mbalimbali ndani ya story na viji story. Okay, nipo na mwana fulani ni modo kabisa, majina yake atajitambulisha mwenyewe kabisa kama kawaida. Mambo vipi bro? Fresh. Karibu ndani ya Iwatch Top TV. Asante sana. Jisikie kama upo nyumbani bro. Kawaida bro. Imisi mishi tutakuona ngaha mu gisagara cha Muyinga wali wakubitiye bro. Jena ora mu gisagara cha Bujumbura. Na mu Burundi. Mu Burundi. Kuko tuvuze mu Burundi ni hali ya nyene town kabisa. Yo gitaha. Wari mu biki bro ko turabizi abasore ngayi Muyinga yo muhavuye mamugiye gutwika we wari mu biki hariya. Mu gisagara cha Bujumbura je mu isanzwe. Nari mu bintu by'ubuzima bitandukanye n'akazi ka misi yose tuba turimo. Ndibaza ariko mu buzi bwa misi yose nkuko bamuzi blaza kwanza tukirudi nyuma jitambulisha kwanza. Ku mazina y'ukuri y'abavyeyi bampaye ni Rukundo Mohsin. Muga benshi bakunze kunyida Madede. Niyo mazina banzi ko benshi. Madede. Yes. Okay, mu kazi ka misi yose rero ndibaza ko twari tukuzi ngahi Muyinga, tukuzi je neza ndazi ko mu Rusini ataraheza amashuri ndazi n'umunyeshuri cyambere mpejeje uno mwaka n'umufina naho nkisohoke ndafisi bahati yo kuba muri kino kiganiro cha story na vigi story kabisa mpura n'aba finalist kabisa. Okay, ariko je nk'akazi nenda kuzi ko neza na cyane nuko nakubona muri uniform, ariko kenshi ndakuzi nk'umuntu akunda ko organiza ibintu vya défilé de mode mu bisanzwe niko kazi mba ndimwo kenshi kubera ko kera narabikora. Mugabo usi nkibikora ahubwo mfasha bariko barabikora abo dukorana ndongoye Nyange Vision. Tukorganiza nyene nkabereka kuntu bashobora kwitwara iyo bari ku tapi bariko baradefira. Ibyo tuba turimo kenshi. Okay, ni nako kazi dufate iyo ubangikanya n'ishure mu bisanzwe. Mwe mwanya nari kiri kwishure niko kazi nabangikanya n'ishure. None block ukunda kuba utegura imisi myinshi postinga ko namanda bikurikirana ukunda gupostinga ku malide, ni kubera iki defile de mode ku lide gusa? Ni kubera ko kenshi nk'abantu dukorana benshi n'abanyeshuri. Kandi ku munsi w'iride niho navuga ati benshi bafite umwanya ukwiye kandi tuba twiteguye bihagije. Kandi n'abantu badufasha bakaduha ubwo buryo atari ku munsi w'iride cyangwa umunsi mukuru wari wose wabaye. Iyo tubasavye uburyo atubwiye ati ni mureke ntiduhombe uburyo bwacu kubera ko ntaho turigeza nta mafaranga twe ubwo wacu tuba dufise. Dusaba yaduhurumva nibo badukoresha ivyo batubwiye n'ivyo nyene. None hoho bagiye bayabaha murabereka gasaruro kuko iyo bamaze ko nari deal ndibaza boca bashinga kabisa management bakavuga ati muri kano kanya dukurikirana defile de mode kuko iri ha muri kino gisagara. None haragasaruro kaboneka cankwe ni kwa kundi murakuzizina. Agasaruro kaboneka kandi kenshi kubera ko namwe muhamuhari kenshi wacu Top TV ibihari iyo twagize ibintu barayibona kweri kandi agasaruro dukuramo kenshi kaba karuta n'umutahe tuba twakoresheje. Urumva mu ngukingerane cyangwa inarenze. Hama none akajambo wobwira rero management kubera urumva kugira ngo vyameho ntitubirindire mu misi mikuru ko n'ibintu iyo turindire mu misi mikuru dufate hacu umwaka bidakozwe. Akajambo rero wobwira management kugira ngo ihagarare bwuma mu bandanye gukora. Gico no babwira nuko ubwa mbere ubanza kuvyumva mu kuba batavyumvishijemo ntabyo bodukorera. Cya kabiri nuko abo bose badufasha babone yuko arakazi
atari kuryoherwa kubera hari umuntu aguha avuga ati tora muryoherwa amusura ibiki turonse inyungu twe turayitwara kenshi umutahe twaca tubanza twamusubiza nta inyungu twaca tuyikoresha twebwe ivy'iwacu ubwaremwe uwo mwanya kubera atavyo bari yumva amatani ivyo bakunda naho duherereye mu gisagara ca Muyinga kenshi uzorebe ugize ikirori umunsi atari umunsi mukuru ndibazo bamaze kubona kenshi ntikitabwa cyane kubera ikintu navyo twabamenyereje okay muri crew nyinshi ngaha mu ntara ya Muyinga ndibaza mugabo ukaba uri kuraboneka the best kabisa uri kwisonga na kantu nyabaki ubajyanye abandi bagenzawe kuko kenshi murakundiye kuba mubikoze ndabona inyange version kenshi ariyo iriko iraronka kamo cyane gose na kantu nyabaki mujyanye abandi mu bisanzwe nta kantu kanini tubajyanye gusa ni ya connection nk'ikiro cyaheruka urege aza ngaha twarakoranye nuko nari bujumbura turashobora kuvugana nabo ndabegera turumvikana ati twemwe duhuku tuyafashe bakabitwemerera ikindi naco nuko novuga ko abantu bariko barabikora jenje nsigaye mu bantu babikora kwera bwa mbere ari inyambo na team n'ikeza abo bose urumva barabihevye rero inyange kubera ariyo ndimo je narigeze kubikora abandi nta muntu yigeze kubikora barimo urumva uko bije niko babikora mugaje kubera n'ubwa mbere nabona ukuntu tubikora niyo mpamvu ca nibaza kuvyambere kaca dutera imbere gutyo ubu abari bakoze igiteramo cya Orege nibo babasabye cyo nimwe mwabakurikiye murabasaba ati dukorane gute nimwe mwasabye akazi cyo barabasabye mafashe twasabye akazi ahubwo baradutelefone ati nimuze tuvugane batubwiye ko Muyinga babakunda abantu badefira byo bavyiza rero dukwanye kubera namwe murafise abantu biwanyu babayoboka mubwiyemwe muzoza muzanya abantu biwanyu na Orege azana abantu biwe usange mu hagati nibo babidusabye baradutelefone tuja muri vunja be turavugana hama baduha inote hama turakora okay mbe ni kubera iki aha yo mu organize ama concert kenshi turakunda kubona mwatumiraniye amakundi gusa defira nta musani wo ngahi Muyinga mwashize kuri afishaje nuko abasani b'Imuyinga badashoboye cebe byagenze gute abasani b'Imuyinga barashoboye ahubwo gusa kimwe je nabonye umengo no kwikumira habura connection hagati yacu nabo kubera ko nk'abajye badefira twe turumvikana nk'iki kiro giheze urabona zari kundi zibiri zidefira twari twacitiriye competition mugabo ari competition comtere twashase gusa duhurize inguvu hamwe kugira turebe ico twokora kubera inguvu ziri hamwe urabizi umojyane inguvu abasana urumva kenshi nk'iyo turiko turategura ibintu nta numwe tubona hafi yacu kugira tuvuge tuyu muntu simpaka dusabe oya mugato mubone ko ari ngaha urumva benshi usanga bari mu byabo uburondeye ni gake yo mutora ngaha hafi okay uramaze gutumirwa n'umusanyi wo ngahanye yateguye concert uzane crew yawe yose mushobore kudefira ukamwankira akanyuma kandi umaze kumwankira woba wamwankiye kumvoki nta musani numwe wo ngaha aroganiza ikirwa dutumye twe twanye kugenda kandi nawe ndazurevye ibintu biriko biraba byose ni iwacu ni inyange nitwe turiko turavyorganiza nta musani abasani bo ngaha nta birori bitaho kuorganiza n'ubibwiye mushira umutwe hamwe hari uwo twigeze kuvugana turavugana byose mugahageze yahaza n'uburyo hageze ibintu by'uburyo turagorana naho bacu ubona dukoranye na iwacu irya twakoranye hanyuma kenshi turakunda kubanga Muyinga tubona amakomantere sorry bakoresha abakobwa bagufi abanyamuyinga ni bagufi gusa abanyamuyinga si bagufi mugabo kwico jewe nkabi wanje nta bakobwa bagufi bari mu benshi ahubwo gusa nuko kenshi je nk'abankorera benshi abakobwa si abanyamuyinga ni bake kuri abanyamuyinga turacugaye mu mitwe cyane si tukubakobwa okay aho nyenereraho okay abademo ngahi Muyinga ntibirekura bivana niki nibo bataramenya bataritahura cankwe ni ku ruhande rw'abavyeyi cene ni bihagarariye vyugariye he je novuga ko patari ku ruhande rw'abavyeyi cyane kubera ko hari ushobora kubwira akavuga ati je ndabikunda kandi noza mugabo sheri wanje ngo ntabikundi bikurumva ntibariyongeza mu mutwe none sheri adakunda amafaranga sheri adakunda amafaranga urumva ko ari kiyashumana urumva wewe yumva atagiye mwabajya sinzosubira kumubona nka mu rusini baramuzi mu kubangamira udukumi ndibaza ntabyo banziko mugabo urumva ro haruga aracugaye bro ariko kabisa ongera sana kuko gufata abandi bantu kabakura mu zindi ntara bakaza kudefira cyangwa kabigisha ibintu nk'ivyo kandi arabandi hantu urumva kuba wiyemera kwanza gatonya twavuga kuri arja do poche kuko ntiwo bikora atagafaranga none mbese hoho imvune we biguha muri ako kanya ni imvune nyabaki
iyo uri kororoganiza ibintu nk'ivyo? Imvune ya mbere kweri turonka ugasanga yadutwariye amafaranga menshi nabo bakobwa kubera nk'ubu dufise concert inyuma y'indwi imwe usanga ko bari ngaha aho barara nta usanga hari abadafise famille twica tubamenya kubafungurira mpaka umunsi bakora itike byose cyabya twebwe mugano vuga yuko atamvune nini bidutwara kubera ko hariho nyene abajene wanashaka badakunda ibintu byacu by'imiziki biki mugabo tubwiye ikibazo twambye ati twe dushaka uburyo bungana uko tugiye dukore tuzogusubiza cyangwa hari n'abayaduhaka tugiye ati nta ngorane jewe mukeneye gukora muzoze murampamagara nzobita buriya kuvyorganiza kugira ngo bibe amavuta bise neza bitagate bitwara imitahi ingana gute? kenshi yabaye make ni 550 aho rero tuvuze ivyo by'amasari biki nkayo yaho ama dépenses yo ku ruhande ntitwa twaraharuye kenshi kwera isare ihari ngahe mu ngurazi ko nkubu ni nkimwe tubona iyo ngaho ubu naho baratudugije bivanye nuko nkababona iyo dukoze tungo turunguka ni kwacha batubwiye tusanga ukoresheje 250 kwiriye amikirori giheze nawe kacu usanga ngo havunise imeza zingahe umva amahera n'undi acasubira kiyongera ahandi usanga vyageze no muri sisa gutyo nayo niko bereka ibirori mukunda kwa mutegura ari umuti gukesha ko abantu benshi baje bafite ama stress bafite amafaranga ngayi Muyinga kwanza ababosi felicitation ababosi sawa bafite amafaranga menshi sawa barashaka kurya amafaranga usanga umubosi yizanira kizitatu mugabo murishije ibihumbi 10 waciye wugara sambiri wumva biri bya organize kweri ikibazo kihaba je no bwa yuko urevye nk'ibirori dukora byitaba abajene abantu bino nabo hageze saa 3 urashobora gusanga usigaranye wewe na DJ uriko muyitambira mu sara abandi bose birusi kwera kenshi mu kiro abakobwa batashe umuhungu akurikira umukobwa ngo mwanya ca tuzimya cyangwa ugasanga haraje umuntu ngo saa 4 zageze zimya bivanye n'iki nkeka nimvo z'umutekano kubera ikintu twabibamenyereje ntavyo bamenyereye bazi kwikiro igera saa 3 abantu bakaca batara ariko tutabesheye umutekano kweri ndabona ibirori hari ibirori bikunda kuvuga sanga bageje bakesheje cyane baze yuko birakunda gushika ngaha tugakesha mugabo na hari gake turakesha ko turumaze kureba turetse nivyo is life zivuza gushika mu gitondo weekend kubera iyo ni club bamenyereye ko bakesha muga nk'ujya muntu dufatira isare ni ku hotel ashobora kuza kubwira ati abantu zisaba bakeneye gusinzira umva mwo mwawuca ugara bagata ariko kenshi dutere ndibaze yuko twotera kamo ababosi bugurura ayo ma club night kuko nibo bategezwe ko bafise impusha byo ntabwo ari umusitari abakeneye kuba yogira impusha kubera wowe yo uguruye night club biba bisabwa yuko ari wowe ugira impusha atari umusani kuko umusani aza kuvuruga gusaka kuzanira amafaranga nibaze ko byo ari ivyo hanyuma mu rusini turakurikirana cyane gose umuziki yo ngaha imuyinga ko kenshi je nibanda ku ba star kuko aba star nibo botuma twe twoshika ahantu umuziki w'imuyinga upfira he umuziki w'umuyinga jewe mu isanzwe nkatwe natwe twayigeze kuwukoramo kandi n'ubu turiko turapanga kubera kandi nta n'igihe kinini kihaciye mugabo ingorane hari urasohora umuziki ukaca usanga wowe wawusohoye ubu posting nk'umuntu wungikiye link ahubwo nuko utabibona ahubwo nkakayifuta ataranayugurura abonye ko ari gwawe mugabo muhuriye mu muji abana felicitation ibiki ngo bandanye ukora ibiki navuga ko umuziki w'umuyinga ikintu ubuze support cya kabiri promo kubera uraza umuziki ni promo ata promo ntawo twogera kubera umuziki wacu nambuvuga ukagera ngaho ku masanganze utari kurajibujumbura ntawo turiko turaja kubera umuziki utaha urumva umuziki w'umuyinga nturanagera ku masanganzira rero twongereze turire za memento umuziki baracyahuriza probox aho kuri hari rimwe na rimwe bamanuke town kabisa mu modo akongera karirimba byose amafilme narakinye bwana ugurura igipindi rero mu gahogo hariya oh my baby you so fantasy you the one you the face you the lasty the way you give me so sexy with your body color like banana baby give me la Rihanna go dalanik for your love I go fight like Jackie ukinipa nipelewe kwiti unipe kitandani paka kwenye kiti oh my baby you so special ukinipa acha nile paka kesho baby if you kiss me one more time I go kiss you 2 times for your love my baby I go spend my million
oh. Nobody can do like I do. Nobody can twist like I do. Nobody can touch like I do. Nobody can do like I do. Oh, nobody, baby. Nobody, baby. Oh. Nobody, baby. No, 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 no. Yeah, man. I say, none zishinzi zimenga man. Sauti hizo mwanangu inakuaga noma. R&B studio. Okay bro, asante sana, tuweze kukushukuru, mengi tumeshaongea, ila kikubwa zaidi ni upendo, ni kushirikiana, au sio? Tunakupa tena karibu ndani ya kipindi chetu Story na Vigi Story ndani ya Iwatch Top TV. Asante sana. Naam bro. Okay, Isho Boy Chuma aka Kokoliko bingwa matangazo, utaendelea kuwa nasi mpaka kieleweke. Tumekuja kubadilisha mazingira kabisa hapa Muyinga, tuweze kutoka anda twende hapo bwana, au vipi? Tuzidi kufanya nini? Subscribe ndani ya vipindi vyetu, share na comment ili tuweze kusonga mbele zaidi. Tuache kupanda bwana nani, Probox, tupande moja kwa moja zinazotufikisha Buja. Okay, ni Mnyama Mwezi Chuma aka Kokoliko bingwa matangazo. Chao chao, tazidi kuonana.